Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu, abari kuvugwa mu butungane, abari kuvugwa mu cibano, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ku barundi bose, aho ubutegetsi bwa CNDD-FDD bukorera mu mwijima ukomeye cyane. Bob Rugurika yatangaje ibihambaye kandi bikomeye bifasha ubutegetsi bwa CNDD-FDD kuguma ku butegetsi mu gihe birirwa bavuga ko bashize Imana imbere, ariko mu by'ukuri ntago bashize Imana imbere ahubwo bakorana na Sekibi. Murazi ko byanavuzweho mu rubanza rwa Generali Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi, aho bageze ku caha cyo gukorana n'abapfumu. Generali Arengiyome Bunyoni yaburanishijwe mu mwiherero, abari baje kumviriza urubanza bose basohowe. Ibyahise byerekana ko leta ya CNDD-FDD naho yirirwa ibesha abarundi ko yashize Imana imbere, ariko mu by'ukuri iyo Mana bavuga atari y'ukuri, ahubwo ko bafise ikindi bagamije. Turaza kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru, aho tuza kubabwira byinshi Bob Rugurika yavuze ndetse naho byaba bihuriye n'ibyagiye bivugwa ku wahoze ari umushanganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi ubwo yari mu rubanza, aho bamwagirije gukorana n'abapfumu kugira ngo atembagaze ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibyo biri kuba mu gihe wahoze ari umushanganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi Generali Arengiyome Bunyoni atawuzi irengero ryiwe, kuko atagipfungiwe mu ibohero rya Gitega yatwawe ku munsi w'ejo, agatwarwa n'abagendanira Perezida Evariste Ndayishimiye. Gushika ubu ngubu amasoko adushikira akaba adahumuriza, aho benshi bavuga ko yaba yanagiriwe nabi, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye aravuga ko adashobora gutora agatiro mu gihe Generali Arengiyome Bunyoni agihema umwuka w'abazima, kandi aravuga ko byanze bikunze ikintu gikuru ashobora gukora kugira ngo agumye arinde ubutegetsi bwiwe ari uguhitana uwahoze ari umushanganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi Generali Arengiyome Bunyoni, dore ko amakuru ariko amuvugwaho adahumuriza. Intambara ikomeye cyane ikaba iri kuba mu bihangange bikomeye cyane bikomoka mu mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD, aho bamwe n'abandi bemeza ko Generali Arengiyome Bunyoni byanze bikunze ayicwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, mu gihe abandi ba generali bakomeye cyane harimo n'umushiranganje wa mbere bari gukora ibishoboka byose kugira ngo amagara ya Generali Arengiyome Bunyoni ntahungabane, dore ko binavuga ko bari gukorana bya hafi, kuko n'amatelefoni yafatanywe Generali Arengiyome Bunyoni basanzemwo ubutumwa bwinshi, kandi basanze avugana n'umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca umunsi ku munsi. Ibi nyine bikaba biri mu byateye Perezida Evariste Ndayishimiye ubwoba, kugeza aho yiyumvira kumugandagura. Ibiriko biraba bikaba biteye ubwoba, umuryango we ukaba utazi uko bimeze, aho bamwe n'abandi bo mu muryango ndetse n'abagenzi batangiye kugabisha bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye aramutse akoze ikosa akagandagura Generali Arengiyome Bunyoni nawe kahita kamubaho, kuko Generali Arengiyome Bunyoni arafise ibihangange bimushigikiye biri mu nzego z'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi akaba afise n'abakomeye mu nzego zose z'igihugu c'u Burundi. Benshi bakanameza ko mu bariko barahanura Perezida Evariste Ndayishimiye harimwo n'abashigikiye Generali Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi. Amakuru atangaje akaba avuga ko Generali Arengiyome Bunyoni byanze bikunze adashobora kwicwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye aramutse amwishe yahura n'ingorane zikomeye cyane, mu gihe ku rundi ruhande abegereye Perezida Evariste Ndayishimiye bamusaba ko yamwikiza akamwica, ariko nyine bikaba biboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yabuze icyo akora, kugeza aho amukuraho yarapfungiye akamwimura
kwimura kugira ngo arebe icyo akora, ariko ibihangange bikaba biriko biramutera ubwoba kugira ngo ntamwice, kuko ibyo bihangange biravuga ko Generali Arengiyome Bunyoni ari we mugabo ufise ijunja n'ijambo kandi ufise imbaraga n'ubushobozi byo gutabara igihugu c'u Burundi mu kaga kimazemwo iminsi, ndetse bakavuga ko Generali Arengiyome Bunyoni ari we ushobora kuza agasubiza ijunja n'ijambo umugambwe CNDD-FDD, umugambwe umaze iminsi usa naho ufise ibibazo bikomeye cyane kubera injyane zirimo mu bawugize kandi no kubera amajambo y'uruterasoni kandi amaramaje Perezida Evariste Ndayishimiye amaze iminsi avuga, aho benshi bavuga ko ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye atangaza bidahuye n'imbaraga ndetse n'umwanya ariho wo kurongora igihugu c'u Burundi. Ni byinshi twabateguriye, aho muza kumenya irengero rya Generali Arengiyome Bunyoni, mukaza no kumenya byinshi mutigeze mumenya mwahishwe bikorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ariko ikagumya ihenda abarundi ko yashize Imana imbere. Byose nta handi mubikurikira uretse ko no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ico ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro ukaba utarakanda kuri sabone canke subscribe, kandaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Bob Rugurika yahishuye ibyo abarundi batazi kandi aza ashimangira ibyavugiwe mu rubanza rw'uwahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Arengiyome Bunyoni. Ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura hoba hariyo ibikoko biterekerwa n'abategetsi ba CNDD-FDD, niko Bob Rugurika atangaza. Umuyobozi mukuru w'iradiyo RPA ijwi ry'abanyagihugu Bob Rugurika akaba n'umumenyesha makuru akurikiranira hafi ibijanye n'ubuzima bw'igihugu, avuga ko afise amakuru yizewe ko ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura hoba hariyo ibikoko biterekerwa n'abategetsi ba CNDD-FDD. Kubwiwe avuga ko leta itari kubura amahera yo kubaka iryo soko, ahubwo nuko bazi ibyo bahakoreye. Ibi yabivugiye mu kiganiro Ijambo ni rwawe co kuri uyu wa gatandatu uheze cyaremeshejwe na NS Gakiza kuri radiyo RPA mu gihe yari umutumire Bob Rugurika. Bob Rugurika amenyesheje ko leta ya CNDD-FDD itabuze uburyo bwo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura, ahubwo abategetsi ba CNDD-FDD bafise ibikoko baterekerera hajya hahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Yagize ati uko umwaka utashe ntihabura ubushiranganji canke umushiranganji avuga ngo ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura tugiye kuhubaka isoko nini ya kijambere ngo y'amagorofa 12 ifise ububiko parikingi. Nibaza ko ntari umusazi mubyibuka, ni kubera njewe mfise amakuru y'igituma baturiye iryo soko kandi nkagira amakuru y'ibintu biri muri kijya kibanza. Amasato ibikoko bitagira ubwoko biri hajya hahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Naravuze nti iyi leta ya CNDD njewe bazonyite umusazi, ibi bintu nibyaba mu myaka uza nibyaba mu myaka 2. Naranavuze nti imbere yuko biyumvira kubaka ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura nibabanze basi barungike abakozi bameri bakure imicafu iri muri kirya kibanza. Isoko nkuru ya Bujumbura yaturiwe igenekerezo rya 27/02/2013. Iyo soko yari ifitiye akamaro kanini ku gihugu n'abanyagihugu. Gushika n'ubu imyaka 11 irarangiye, ibyo kubaka ibiri mu majambo gusa ariko nta bikorwa bigaragara. Ibi ni byatangajwe na Bob Rugurika urongoye iradiyo RPA, iradiyo ikunzwe n'abarundi batari bake kandi akaba ari radiyo ikora amatohoza ahambaye cyane kandi abarimwo ukuri kwinshi. Murazi ko no mu minsi yashize hanze ibijanye n'urupfu rw'umuhisi Pierre Nkurunziza kandi akerekana ko abarugizemwo uruhare ari Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abamwegereye, kandi biyavuze bikaza bishimangira ibyabaye mu rubanza rwa General Arengiyome Bunyoni hari ku igenekerezo rya 7 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2023, aho General Arengiyome Bunyoni yaburanye ku cyaha cyo kwiba umupfumu wa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibyo byose nyene bikaza bishimangira ko byanze bikunze ubutegetsi bwa CNDD-FDD bukorana na Sekibi, aho bwirirwa buhenda abarundi ko bwashize Imana imbere. Yo baragerageje kwiba umupfumu wa shefu
Generali Arengiyome Bunyoni ubu bivuga ko amagara ye atifashe neza ko yaba yaragiye kwicwa na Perezida Evariste Ndayishimiye yashatse kwiba umupfumu wiwe nk'uko nyine yagiye abiburana ku igenekerezo rya 7 ukwezi kwa 11 2023. Mu byo nyine bamwagirije byinshi bitandukanye hajemo nuko yashatse kwiba umupfumu wa Perezida Evariste Ndayishimiye kandi ashaka gutembagaza ubutegetsi akoresheje umupfumu. Icaha ca nyuma Generali Bunyoni yisiguye ko ku igenekerezo rya 7 ukwezi kwa 11 2023 kiratangaje rwose. Icaha co kugerageza gutembagaza ubutegetsi ukoresheje amagendegende. Ibi bintu aho bigoreye ni ingene mu butungane basigura ico bita amagendegende, hama hakaza ikibazo c'ingene amagendegende asenyura ubutegetsi. Umuntu yoca yibaza kandi ingene amagendegende aheza agahana ibikorewe mu magendegende amategeko nyine aheza akabihana. Hageze kuburanisha kino caha sentare ntayinyuzwa yaciye isohora abari baje kumviriza urubanza. Nk'uko amagendegende adatahuritse niko n'urubanza rwayo rwabaye urw'ibanga. Ibyavugiwe muri iyo ntahe y'ibanga ntabyo tuzi. Kumbure abarundi bari guhava bahamenyera ibyo kizira ko bumva mu gihugu abategetsi bavuga ko bashize Imana imbere. Hari umupfumu yanyurujwe mu Ruyigi muri Ndamukiza 2023. Mu minsi yakurikiye ifatwa rya Generali Bunyoni hari umutama wo mu Ruyigi yatwawe nk'unyurujwe ku igenekerezo rya 25 ukwezi kwa 4 2023. Ico gihe abamutwaye bavuzwe ko ari abo mu bacungera umutekano w'umukuru w'igihugu. Uyu mutama twaramutabarije kuri nombonesha kure, turasaba ababa bamuzi ko bodufasha kumenya uwo ari we ndetse n'ikigiye kumukorerwa. Amakuru y'ibanga twaronse ico gihe yavuga ko uyu mutama bamwita mu karere abamwo umupfumu wa CNDD-FDD. Bamwe mu bo yaganiriye bavuga ko uyu mutama adatinya kwemanga ko afitaniye imigenderanire idasanzwe n'abategetsi bo hejuru cane. Yoba anemanga ko afise ruhara mu mpinduka zikomeye ziba mu gihugu. Ntawashobora gusubiramwo amakuru yose yerekeye uyu mutama, nakananira abahinga kandi birateye ubwoba kuri leta yita leta yashize Imana imbere. Inyuma y'iminsi atawuzi iyo yajanywe, uyu mutama yoba yarasubiriye aragaruka ku rugo rwiwe. Ubu nta makuru yiwe dufise, nta n'icyo turamenya ku bijanye n'ibyakurikiye. Bunyoni yoba yaragerageje gukoresha uyu mutama. Amasoko yacu y'ibanga avuga ko Generali Bunyoni yoba yaragirizwa ko yagerageje guhindukiza uyu mutama ngo amukorere avane n'uwundi wo hejuru cane. Ibi biri mu byoba byari byatumye Evariste Ndayishimiye ajanwa nk'uwunyurujwe byatumye nyine uyu mutama murantunga. Uyu mutama ntago ari Evariste Ndayishimiye ajanwa nk'uwunyurujwe mu kibanza kitazwi. Ntituzi ko uyu mutama yaba yaremeye kuja kwagiriza Generali Bunyoni ibijanye n'ayo magendegende. Mwibaza ko ibintu by'amagendegende byoba bikoreshwa mu gutembagaza ubutegetsi canke mu kubugumya? Nawenu Perezida Ndayishimiye na Generali Bunyoni ntibokwibana abapfumu n'ingene ari abasenzi bemeza ko bavugana n'Imana. Nkeka bopfuma bibana mutima mweranda aho kugira ngo bibane abapfumu. Ibi bintu birateye ubwoba kandi birababaje cane. Akaba ariyo mpamvu abarundi batari bake babona ko ibintu biriko biraba mu gihugu c'u Burundi n'ubundi bitagakozwe n'abantu bashize Imana imbere, kuko mu Burundi hariko haraba ikibi gisumba ibindi kandi byose byatanguye ku ntwaro y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ariko aho bigereye ku ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye byaje byunyuka kurushaho. Benshi bakanavuga ko ibara rigiye kugwa mu minsi iri imbere. Amakuru dufise nanone ku wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi Generali Arengiyome Bunyoni ntahumuriza na gatoya. Yakuwe aho yari apfungiwe ajyanwa n'abacungera Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu by'ukuri ntawuramenya niba koko agiye kugirirwa nabi canke se niba yaratorokeshejwe nk'uko n'amakuru aherekanwa ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye ndetse no mu bategetsi bakomeye avuga ko Generali Arengiyome Bunyoni yaba yarahungishijwe imitego ya Perezida Evariste Ndayishimiye aho yaramupangiye kumuha isumu, ariko bikarangira abegereye canke se abakunda Generali
arenga Bunyoni bahise babimenya hakiri kare amaze bagakoresha uburyo bwose bushoboka bakamuhungisha bakamuvana mu ibohero yari afungiwemo rya Gitega bakamujyana ahandi hantu hataramenyekana, aho benshi nyine bibaza ko ashobora no kuhahurira n'ingorane zikomeye cyane. Imiryango yiwe ndetse n'abagenzi be bakaba batabaza bavuga ko ibintu byaba bigiye kuba bibi cyane mu gihugu cy'u Burundi, kandi bakaba bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye akoze ikosa ryo kugandagura uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi General arenga Bunyoni. Ibara rishobora kugwa muri CNDD-FDD na rirya benshi bemeza ko ibara ryamaze kugwa bivanye n'ibiriko biraba, benshi bemeza ko biteye ubwoba kandi babaje, aho hari ibihangange bikomeye cyane bikomoka muri CNDD-FDD biriko birategura kwikura Perezida Evariste Ndayishimiye kubera bimuziza amakosa akomeye cyane ari kugenda akora, aho ari kuvuga amajambo amaramaza igihugu n'umugambwe, kandi bikaboneka neza ko ashaka kugara amariba yose ibihangange byakuragamwo amafaranga, kandi ntabikore ku neza y'abarundi ahubwo akabikora ku neza y'umuryango we ndetse n'akarwi gato cyane kamwegereye kamaze igihe kitari gito gapfukamye mu nda abarundi kuva yashika ku butegetsi. Ni amakuru menshi ahambaye cyane tuba turiko turabatohoreza kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Wowe ico busabwa nta kindi no gukanda kuri sabone canke subscribe kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Mu kandi kanya kari buze n'andi makuru azaba ahambaye cyane arabana n'icyaba kiri gukorerwa uwahoze ari umushikiranganji wa mbere ndetse n'ababigizemwo uruhare rukomeye, dore ko amasoko adushikira kuri General arenga Bunyoni harimo n'abemeza ko ashobora kuba yatorokeshejwe n'ibihangange muri CNDD-FDD. Mukaza nyine kubikurikira mu kanya kari buze.